ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza ico wavuze ubivuzeko, nawavuga oya uvuze oya, nawavuga ninde wahindura, ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza ico wavuze ubivuzeko, navuga oya uvuze oya, navuga ego, ninde wahindura imigambi yawe Yesu we, ninde wavuguruza ico wavuze ubivuzeko, ubuzima bwanje nawuvuga oya uvuze oya, nawuvuga ego. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Transisi Hope Ministry TV, murabona ko ibintu byahinduye amashusho. Ubu nyene tugomba kwigaragaza nyene, novuga ko ari imyiyerekano kugira ngo mugatari imyigaragambyo kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Murabibona jewe nyene kuri mikoro ya mbere ni Genevieve niyo kwizera canke mwiteka boro canke Kanyagato birakuraba, nkuko namana bibabwiye. Ubu tugarutse ibintu byahinduye ishusho, muwe mukomeze kudukirekana gusabira ibintu bizogenda neza. Reka nakirana na baramutse hamaduhimbaza Imana gatoyi. Amahoro bakunzi ba Transisi Hope Ministry TV. Ukabaye ikaze ugira kandi. Wahejeje? Ibindi biraza mu nyuma tacikone atanyene ndaciyatsa. Abatamwana witwa gute? Yone navyo agintwana natuvabye wiringi Imana. Canke nazirambona. Jewe rero ndabatera inkuru, bamaze iminsi bampamagara ngo Kanyagato muzoze murambabarira, abafise amahera muze muranshorera na bibiri ngende kugura ivyamwa kwa nana dandaza imyembe bya binini bingana nk'uku, kugira ngo ndabe ko nogira agasusu nk'abandi mbyibuhe mama wanje. Reka rero duhimbaze ugumane natwe, dushiremo akaririmbo duhimbaze Imana. Uyu munsi twaje kubateramisha. Murabona ko muri Transisi Hope Ministry TV ibintu bikomeza kuba bishasha, bikomeza kuryoha ubugira kandi nana kera ka karirimbo uhora ukunda kuririmba kamwe kandoya kani nyene kashira mu mwuka ngaca numva no tangurira basaka ya mendere bosika ya papa kani nyene uri Mana ya kandi kajyo, uri Mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyeretse. Uri Mana we, uri Mana ya kandi kajyo, uri Mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene agira neza. Uri mwiza ego, ukura kucavu ego, uhindura ibihe ego, ugakunda n'abaswe bari barahebwe ukabiyegereza. Mana uri mwiza, uriko urancanganya, manzi urindire basumanze ukiyige twagiye. Mana uri mwiza, komera ego nivyo uvuga, ndanavuga ego byatetse ko kwinjira mu mwemu kweri ndabona uno munsi mva ndimo mu gishingo cyo kwihebura wahashize indirimbo sha, mu gishingo cy'ikigandaro washize umunezero. Amahoro wariko bararira, ubu bariko baratwenga, bazanye indirimbo
tracé of ministry wa munsi kandi yego twarayibonye ikubita nyene ibintu bebasha ni bana bandi yeretse muri Bible hariho abantu yigeze kwiyereka babafashe kubera bari ko bavuga ubutumwa bwiza baca bajana bawita uw'inyuma nimba bakubise kuwa leta ntavyonzi bafata ububoko bagira nk'uku ariko kubera ko bariko bahimbaza Imana irabiyereka haleluya irubika ndabibutse ninde Paulo na Sila haleluya nukuri bajya abantu genda bakora bari nibohera je bajya abantu nukuri kw'Imana ndabakunda Danieli mugobe Shadrake Meshaki kuta Imana yarabiyeretse ibintu byari bimeze neza hariho ahantu ushobora kubura nukuri ndakwifurije Imana igusange ikwiyereke muri ibyo nyene uri hahandi nyene ubona ko byase ariko Imana ihagusange ikwiyereke muri za ngwara zawe muri bwa bukene bwawe hari gihe yewe basha utaragenda na taxi guruva ngaho ugiye kumusanga uva mu kinama ugiye kumusanga nacyo urabona ariko nukuri Imana ikwiyereke gukumumurira umwaku ikugirire nyene vraiment ibintu byiza nani sa muri kano gatondo ninde wumva wo turiyo ndirimbo muri kano gatondo kumenga ni benshi umwe kubera ko umwe niwe yavuze ngo ibigeragezo ntibihera ariko bihindura isura raba wa wundi basi wovuga ati uyu ari ku marembera nyene ageze ku ntambwe ku kanyuma ariko novuga uyu ndakituye jewe nyene ugeze ku marembera basha murabibanana ngo ageze ku marembera murayamugarurire hafi oya urumva hajya nyene usanga bigoye ubona ukifuriza wese nanje nibagerega ibigeragezo naje simbura kubicamo oya none wowe navyo camo ndabicamo muga byarahinduye isura sico kimenya na wewe nubwo uri kurajya umutima amenyo nubwo utameneka naje basi ndakituye nawe ndakaguteye nabonye ko wakuze naje kashike gusa rero ntibagiye manzure ntibagiye kameramani wacu iri hariya nawe nyene Imana imukubitira umwaki mu mufira nukuri imukunkumurire ibintu birakomeza kwa umuririmbyi niwe yavuze ngo ugendera mu bandi nanje ntusige Yesu mwami Yesu mukiza wanje umvukonganya ugendera mu bandi nanje ntusige ugendera mu bandi nawe ntigusige amina ino ndirimbo ikubere inyishu y'ibibazo byawe ubona muri kano kanya ikubere inyishu ya bya bindi ubona tanzira kuko hari hantu ushobora kugera wari wizeye famiye na generally ikaguta haramuvuga ati none je wahora ukunzwe vure mugakundwa cyane ariko ukagera aho hantu ugasanga famiye yawe yagize gute ikubwiye ngo egerayo ariko ngo va ku muhanda niko bakunda kukavuga ngo egerayo ngo va ku muhanda ugasanga famiye yawe nikwirikira kubwira ariko wari witeze imagine vraiment uki basha no kuvuga gute oya mugabo rero warahabaye mana warabaye warabaye mana warabaye chagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye chagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye chagihe warabaye chagihe warabaye chagihe ukuri warabaye kubera je numva umengo mu mutwe biratangiye gufatwa simba mbesanga naza jedi zawe rero umukanya wabona nyene ari bisupusu tani bisosi sosi nagura guhanura ntanguye guhanura sinoheza gusa uhanurira yo batomboye yo tiktak mpera ko basijeyo gusa pana mubi mu mpembe
Manzumiriza. Waragwica umutima wawe. Haleluya. Urabona imwe umutima yishaka uko yavyizeye navyariye. Nuko rero mwakoze kubana natwe bariko baradukurikirana. Turashaka ama comment yanyu. Nimba ari subscribe yanyu. N'amasabone yanyu. Apana amasabuni. Mudufashe nakajeme nukuri mutu. Nagaparitaje. Nyene mushire ku masati yanyu nyene mushire mu inguvu baje. Nukuri iyo dukoze ikintu tukaronka abantu badutera intege biraturyohera bigatuma tugira intege zo kumva twokora cyane tukarushiriza kubaha ibintu byiza. Mwakoze cyane rero gose kudukurikirana kuri mikoro ya mbere ya jewe nyene Genevieve niyo kwizera naho ubutaha tuzosubira Imana ibaho umugisha reka duhenana nawe abikebanure agire n'akajambo babwiye bize gukora akabol hanyuma murushize no kuturaba mukurikirana ivyacu umunsi ku munsi uko bigenda bijako murakoze bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.